Imuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nahazwa mukama. Muri irya minsi Yezu yaciriye iyi migani abigishwa biwe ati, ubwami bw'ijuru busa n'itunga ryari rinyegeje mu murima, hanyuma umugabo aragitorera ararinyegeza, acajana akanyamuneza kenshi aja gushora ivyo atunze vyose ngo yigurire nyamurima. Kandi ubwami bw'ijuru busa n'umucuruzi yironderera intabonwa, asanga intabonwa itari bwaboneke, aja gushora ivyo yaratunze vyose ngo ayigurire. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turabandanya tuzirikana ubuhanuzi buzananye kwa Yeremiya. Turazirikana ikintu gikomeye cyane cashikiye Yeremiya kandi gishobora gushika mu rugendo rw'ubuzima bw'umwumwe. Iki tuvuga mu gifaransa crise. Yeremiya arageza ahantu asa n'uriko arama mu bigeragezo bikora kukungene yari yarashatse ubuzima bwiwe, ariko agasanga uko yabushatse, uko nawe yabwipfuza siko bwugurutse imbere yiwe. Mwumvise abwira ati, ngo kubera iki uruguma rwanje rudakira? Rwa ruguma umenga twarahemukiwe n'ubuzima. Nari mfise nashaka nanje kuba nka naka, nashaka kumera gutya, nashaka kugira iyi parcours, nashaka gushika ngaha, nari mfise iyi vision, nashaka kumera nk'ujya yambereye mu mentor, ariko ubuzima bukagucisha handi, ubuzima bukagukwegera handi. Kuri bamwe uza bumva ngo ni destin, abandi bavyita ngo ni lo karma, ariko twebwe natwe tukagira tuti ahubwo ivyo vyose ubuzima bushobora gucamwo, nta kintu na kimwe Imana idutererana, kuko amayira yose y'ubuzima bw'umuntu Imana kuba yaraje mu buzima bw'abantu ikabana n'abantu, yari yerekeje ko amayira yose ubuzima bw'umuntu bushobora kujana. Birumvikana kiretse amayira y'ikibi, mugabo amayira yose ubuzima bw'abantu bushobora gucamwo, ukwigira umuntu kw'Imana ikaza mu buzima bwacu, bitumenyesha yuko atanzira nimwe Imana itazi ubuzima bw'umuntu bushobora kujanamo. Twogira tuti niyo ibitegekanya canke si ibitegekanya, ivyo n'amabanga yayo, ariko iki twemeza nuko aho inzira yawe hose ishobora kujana, arahoroshe, arahagoye, araharura, arahasosa, ari mu gatetse canke mu kokeje, ari aho ushaka hose, hamanuka canke haduga hose, ubudahemuka bw'Imana butubwira yuko Imana idashobora gutererana umukunzi wayo. Yeremiya rero nawe nyene nk'umuntu wo mu gihe ciwe yarafise uko yashatse ubuzima bwiwe. Twese turafise uko dushaka ubuzima bwacu, turafise igicapo tuba dufise cy'uko ngene dushaka ubuzima bwacu, mugabo gasanga hari igihe bwugurutse ukundi. Yeremiya Imana yaramusavye ibintu vyinshi bikomeye birengeye mbere n'ubushobozi bw'abantu. Ni nayo imubwira iti, ntugire ubwoba, nzoguhagarikira. Yeremiya ubwa mbere ikamusaba ikintu gihanitse, ikamusaba iti, Yeremiya ibihe biragoye, ibihe birije, les temps sont durs, reka kwiyumvira kuzorongora, wewe ndagushaka mu busore bwawe bwose. Hari abantu kumbura Imana idodoye gutyo, kabasaba ubusore bwabo, ikabasaba ubukumi bwabo, bumva umenga abo bapfiriye hejuru. Iramubwira iti, rengera, kuko ico gihe c'aba Yeremiya umusore yahageze, yumva yuko ahubwo ko yahezagiwe n'Imana, aronse ububakana, akubaka urugo, akaronka amatungo n'amasho, akaronka ibika, kumva ati vraiment c'est une vie réussie. Umusore w'uyu munsi
afise vie réussie tumwiyumvira gute? Canke umwigeme afise une vie réussie tumwiyumvira gute? Imana iramusaba ibindi bintu bikomeye. Ndakurungikanye ijambo rigoye, naryo nyine ndabizi. Imana ikamuremesha ati ntugire ubwoba, ati ko ntiwagira ubwoba naho jewe nzogutera ubwoba gusumvya. Burya iyo dutinye gutambukaho Imana idusavye gushika, iyo nyene tuca twumva ubwoba imbere yayo. Tuca twumva ubwoba imbere yayo kuko tugira tuti none turi hehe, turi hehe, dusigara duhagaze hehe. Yeremiya aramubwira amajambo akomeye ati genda nkajya kuri katedrale cyangwa kuri Saint Michel, pime nka ya misi zamwe abantu benshi, za misa z'abajene mbere zikunze kuzamwe abantu benshi, ubarindirire hajya ubambwirira uti mbega ninde yabatwiye kuza guhonyoza ikirenge mu ngoro yanje? Mwayigize burumba bw'ibisuma. Amajambo agoye ku buryo bw'uko nk'ubu ayavuze uyu munsi buba bamurefuye mu kanya gatonya, hagati yivanze muri politike. Ntibo muraza na kabiri bamwe bo camwirukako. Amajambo agoye amwe akora aho abantu bagwaye ataguca ku ruhande. Si ivyo gusa, harageze igihe, ibyo twarabizirikanye umenga, harageze igihe Imana iramubwira ibintu bihanitse gose. Iramubwira iti akagaye mugeze ko mungaya hinge ingaruka zavyo zibanze zibisukeko. Ati naho mwisonzesha sinumva. Naho mwohamagara Musa akabasabira sinokumva. Naho mwohamagara na Samuel akabasabira. Abo ari abantu ba intercesseur bakomeye gose mu bwuzure bwa kera imbere y'Imana. Ti sinokumva. Ti birakenewe yuko ivyo mwikwegeye bibanza bikabacako, hanyuma mukagira umutima mushasha. Suko Imana umenga igomba kwimara ishavu, muga birashaka kubaremera umutima mushasha. Ushima idashaka kwimara ishavu, ibizobacako ntikizobuza kwibaha abahanuzi, mbere n'abazotwagwa kwimboye hari i Babylon izobarungika n'undi muhanuzi yitwa Ezekiel kugira ngo baremesha. Aragera igihe amagume yabaciye ko yabazigije kabisa, bari hariya mu mahanga bagira bati nawe ni Imana harageze yuko iduhungura tugaruke. Yeremiya akabarungikira ijambo Imana imuhaye iti ntimwirirwe muriyumvira kandi mwebwe kuzino, atahubwo rima muteragire hiyo, murongogwe muvyare hiyo, ntiharagera ko mutahino. Amajambo agumye namwumvise ati jewe wangize iki Mukama? Ntaco ntiza, ntaco ntira, abantu bose baramvumagura kuko nta majambo Imana yamurungikanye ari bienveillante yarafise. Ya majambo ngo ejo ni heza, uyu mwebwe ni sawa, byose bimeze neza, ntayo yarafise. Ataruko atayarafise mugabo ay'Imana yamuha yarayo. Yeremiya aragahindukira akaraba ingene ubuzima bwiwe bumeze, akumva bimurya mu mutima, akitura Imana, akabaza ibibazo bikomeye Imana. Mwumvise ibibazo bikomeye abaza Imana, akagira ati Mukama warandesevye. Ari ahantu mbere yibwira ati warandeheje nanje ndagenda rakurikira nk'ikiguruwe bariko baragira massage. Sinarinzi ko birura gutya. Sinanzi ko birura gutya. Ivyo bintu Yeremiya yacamwo twese turabicamwo. Amakrize mu mihamagaro yacu, amakrize mu ntambuko z'ubuzima bwacu. Wari warazanye umugore bazuti ndinjije umumarayika mu nzi wanje akakubera agapiripiri. Kibazo uti Mukama ibi nivyo wari warambikiye, none abandi wabatorera gutya? Cyangwa kibazo uti ndaronse umumarayika, ndaronse umugabo mwiza, ukumva umenga isi yose yabaye gwawe, hinge gatonye iminsi ibiri icemwo, akabanza akakuvanga, kaguca inyuma, ukadusanga ugwa mu bintu. Kibazo uti Mukama
hamwe turi gisabisho n'umuntu acumvise yumva yuko nawe nyene kimukomerekeje mu mutima kubera igikomere cyo kuba déçu. Twese hose turahaca, twese turahaca, twese mu mihamagaro yacu. Kera igihe ukumva uti ibintu by'ubupatiri birirwa barankoroga ngaha bamena umutwe, sino bitanga genda kwiberaho ubuzima bworoshe nk'abandi. Biracamwo, ariko icyiza nuko naho byo gucamwo ubizana imbere y'Imana, ubizana imbere y'Imana, Imana ikagufasha, ikakugira ekuti. Imana iratureka tugahopoka n'ibyo dushaka byose, ukaja mu cyumba ukayibwira kugira ngo ikugire ekuti, kugire counseling, ugasohora yuhejeje kurira, ukavuga ibyo bikubabaje, ukavuga ingene uri déçu, najewe naye nashatse kumera gutya. Ndibuka jewe décision ya mbere nayironse muri nomination ya mbere, tuva mu budiyakoni twinjira mu pati rugira uti ese mukama byo kwicapuka imbere yanje, ukazubona Imana ivyanditse ukundi guhereye hariya kure, atigeze wiyumvira na gato, genda uhere hariya. Ivyo rero biratwigisha ubwa mbere kugira ngo nivyo turakenera kugira imbona kazoza gucapura ubuzima bwacu, ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribitwereka turabigira mugabo tumenye gusigaza akadirisha ka surprise y'Imana, kuko Imana iguma ari Imana, iguma ifise ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwacu. Ariko kandi nuko aho ubuzima hose bwocana hari ikintu kimwe gikomeye mu mutima wacu, kugerageza kugumya icyo no kwita l'honnêteté intérieure. Umuntu atari uko ariko araca mu bigoye aca agomba kuvangatiranya ibyiza akavyita ibibi, canke ibibi akavyita ibyiza. Igishobora kudufasha nico nyene Imana yabwiye Yeremiya. Irabwira Yeremiya ati niwahindukira nzokugarukana usubire guhagarara nk'umusavyi imbere yanje. Bivuga yuko na Yeremiya ngaho ushaka gusanga yari yanyereye, haragera igihe aracumurira Imana, kamagira ati niwagaruka, niwagaruka. Iminsi yose igihe tuko turaca ahantu dusa n'abahemukiwe, abari désabusé, abakomeretse mu cyifuzo gikomeye, bari barashize mu mwizero wabo wose, gushaka kwabo kose, hari igihe bibanguka ko umuntu ashobora kunyerera. Muciye ko gasanga ni nk'umuntu yahiye akagutera ikofe, chaka kubwira ikijambo kiremereye. Hari igihe umuntu akubwira gutyo gacugira uti ndatahuye, haguca ufatwa n'ingoga n'ishavu nawe gacugira uti ndumva ko ari ahantu habi, ukagira imbabazi. Yagukubita ikofi ukihanagura ukariraba, ukaza ukagira uti reka tubandanye gatonya. Yakubwira urujambo rubi ukagira uti mukama jewe ko mfise amahirwe yuko uyu munsi navyutse nkomeye, hinge nihangane. Kandi ubwo n'urukundo rukomeye cyane, ntande gucugira uti reka nanje ndakwereke ko hari ico nshoboye. Ubu tsinzwe uguye mu mutego nkawe, uguye mu mutego nkawe. Imana ikamubwira iti rero niwagaruka, kugaruka ku Mana, ukumva mbere umenga ibintu byose ugira ubite, ugire byose ubisanzaze, iyo Mana yanyu tosha pare nkuriraho, ugaca usanga umenga ugomba kuvyibagiza, ugaca uja kunywa saporo, ukanywa dodo, ukanywa kiki, ukarunda muri wowe ibintu kugira ngo wumve byose ko wasambutse. Uruhira usanga imbere yawe ahubwo wahononye gusumba. Ahubwo garuka ku Mukama, umwiture akuruhure. Niwe Musa afise ibanga ry'ivyo ucamo, nawe we ntabyo ushobora gutahura vyose. Ikindi Umukama yamusavye akagira ati niwasobanura ivy'ingirakamaro ubikura mu bitaroranye, uzomera nk'akanwa kanje. Gusobanura, kugira discernement. Gusa Umukama n'igihe tuba turaca mu bihe nk'ivyo, kuziwe kugira ngo tugumane lucidité, tugumane n'ubundi bintu ntibice bitwiyaka ngo vyose dusanzaze.
duhure dusanga atana kimwe tucegeranije mu buzima bwacu. Gusobanura ikibi n'iciza, ntutangure guhitishamwo kuko umeze nk'umuntu yanyoye saporo akitiranya ingurube n'impene, akitiranya iki na kiriya. Ego gusaba umukama kugira ngo mu bihe bene ivyo atugumirize umutima mwiza usobanura, aduhe kugwana ngo tugumye umutima usobanura iciza n'ikibi. Iyo tugerageje kuguma ngaho niho igihe Imana itugendera dushobora kwimenya ko yatugendeye. Kugiyo tanguye gucangatiranya vyose tujanisha tugira tuti nta Mana iriho, vyose vyarapfu, ivyo vyose naco bivuze. Dukorokera mu mwiheburo tukisanga n'igihe Imana itugendeye ntituba tugishobora kuvyumva. None Imana yogendera umuntu yanyoye saporo akayumva? Yogendera umuntu yanyoye kiki canke akamogi akavyumva? Biragoye, biragoye. Mukama akagira ati aho mbere niwitwararika kugerageza kugumya discernement nziza muri wewe, nzokugira nk'akanwa kanje. Sinzi ko murabibona abantu bashobora kugira amaekute meza, bashobora kubwira abandi ijambo ry'uruhoza rw'Imana, n'abantu baba bararize cyane, baraciye ahantu hagoye. S'abantu bamye bicaye muri divan barya vyose biri ngaho vyoroshe, n'abantu babonye icari cy'ubuzima ingene bushobora kubabara, ngo amaso yiyuhagiye mu mosozi menshi yayo niyo ashobora gukanura neza. Ce sont les yeux qui ont beaucoup pleuré qui peuvent bien voir. Nico gituma ibintu dushobora gucanga mu buzima ntitubifishe ubusa, uko tugerageza kubigumyamwo discernement nziza tukabikuramwo icigwa ciza, Imana ibiduteretse ngo tubere umugani mwiza abandi, ducire umugani mwiza abandi, abandi bamenye inzira bajana, tukaba kanwa k'Imana, tukaba kanwa k'Imana, tukaba ururimi rw'Imana. Ngo niho rero atari wewe uzobahindukirira, ahubwo ari we bazoguhindukirira. Kutaguma tugire Kristo. Harabusanga batanguye gusaza nka jewe bakaguma biyicisha amavision ibintu by'ubumujene, ugasanga uracarira ugwana ngo ushaka kumera nka nawe, bikakunanira gukurikira inzira yawe. Ruhuka, uzoruha gushika ryari? Uzoruha gushika ryari? Gushobora kwakira Imana mu nzira yawe nivyo ntawe reka kuguma rondeza igiteza imbere, mugabo reka kuruha wiyerekeza ku bandi hakwiyerekeza ubwa mbere, kuko nge nubona hari ikintu Imana yandika, hariho une raison de Dieu iri kwiriyandika mu buzima bwawe. Ukagomba kuja kugira kopie kore mu vy'ubuzima bw'uwundi, ugasanga ntibikunda, ntibifata, kuko ntimusangiye ubuzima, ntimusangiye inzira imwe, ntimusangiye histoire imwe, ntimusangiye n'amagroupe sange, ntimusangiye ibiki. Bijye byose birakora mu muntu, mwari mubizi? Birakora mu muntu. Kutabaho umwanya wose umenga turiko dukoporora ku bandi, ahubwo tukumviriza Imana ikintu ishaka kwandika mw'isura yanje, mw'izina ryanje, kuko nta numwe musa muri ubu buzima, nta numwe musa. N'amahasa, ndabona abahungu b'amahasa ngaha, nta numwe asa n'uwundi. Hari ibintu byinshi musamwo, hari ibindi bintu byinshi mudasamwo. Ngo umukama iyo tumukundiye tukamenya kumuhindukirira, abandi bakanaduhindukirira, akatugira ikintu gikomeye, akaducungira. Hari ijambo mpunze kumva muvuga ngo yeza acunge, akaducungira, akaba kumwe natwe, akadukiza ivyo vyose bigomba kuturanduramwo ikintu ngirakamaro c'iteka, kituzigama kandi kikazigamira abandi iteka ryabo. Mwumvise ingene umukama agira ati ngo nzokurokora ngukure mu minwe y'abayobe, nzogucungura ngukure mu minwe y'abansi.
umukama iyo avuze gutya hari umuntu aca yibaza ati agakomye kose azozibira. mugani cabuje yuko Yeremiya aca mu mageragezwa menshi. Uko kudukingira bivuga iki? Ni ukuvuga yuko umukama aturinda ntidutakaze impera yacu igihe tumukundiye. Suba yuko umenga nta kigukomakoma, bagashobora no kuguta mugasho bakagutortira, ugashobora gusanga ubuzima bukagutortira, ariko ukama wumva umutima wawe udashobora guhemukira Imana, uguma ukwegeranya muri yo gushikushikire impera yawe. Ico kintu kugisaba umukama. Nta numwe azoca muri ubu buzima nk'uko umenga ari mu ijuru. Ijuru ni rimwe, niryo tuzoshikamwo tuvuye hano mu isi. Ariko tugasaba umukama tuti mu vyo ducamwo vyose tuzigame, ntiducike ibihemu, ntituguhemukire ngo dutakaze impera ya nyuma. Umukama bakomeze mu vyo mushobora gucamwo vyose, mu makrize mushobora gucamwo, mu vy'ubuzima ukungene mu bushaka, kugira ngo hejuru ya vyose mwamane intsinzi ya Kristo, mwamane ukuguma mwumva ko umukama ari haraguma yegeraniriza vyose muri mwebwe no muri we gushika ku musozo. Amen.